Kaze cyane muri kiganiro ca Dikobu nagira ngo imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina dusabe mushinga ntahe Samuel agihagarikiye atubarire mu majambo makeyi ico Dikobu bisigura nico Dikobu ibereyeho. Dikobu ni développement, initiative et coopération des Burundais aux États-Unis d'Amérique. Mu Congereza barabivuga neza ko ari development initiatives and cooperations of Burundians in USA. Nagira ngo uyu mugoroba uwobaza umwe muri mwebwe ikibazo canke ibibazo nyamukuru mubona aho muherereye nk'abarundi nk'abantu mwabayaha mwovuga ko ibibazo biduhanze bimeze gute hasabwa gukora iki? Ngiye ndama experience naronse haje ku mashure haje mu bintu byo kuronka akazi n'inzira ngiye ncamwo novuga mu ngorane mu Nyafrika especially mu Barundi dufise ni ikintu abanyamerika bitwa mentorship. Kandi mentorship ni ikintu gifise ibintu vyinshi nka umbrella bibirimwo. Mu Barundi turakeneye mentorship nka program tudashoboye kwiyumvira mfashije uwundi muntu kugira atere imbere. Si vyiza dutegerezwa gufatana mu mugongo. So mentorship nuko kandi mentorship skintu kiraba gusa abantu bakiri bato kiraba twese kwa n'umuntu akuze arashobora kuba akeneye umuntu afise expertise muri business akamufata mu mugongo akamubwira uko niko bigenda nimba ukeneye business loan uko niko bigenda genda uvugane n'uwo muntu uri umuntu ukiri muto nkanje nimba ugomba gusura nko mu ishure ukabuzi ko ufise abantu muri community ushobora guhamagara bakakubwira ngene ibintu ngaha muri Amerika bigenda haje ugenda ku ishure nimba ari fasa nimba ari private loans nimba ari ama major bigenda gute nina heza ubuzi nzoburonka gute hamuhejeje ishure ukabuzi nimba uri mu engineer ndafise pasteur bagenzi ndashobora kumuhamagara nkamubaza we byagenze gute urafise amakampani wobuzi noshobora kugenda ku applying woshobora kumpa reference wowe kuri muri field na software yahe nkene kwiga tudashoboye kugira nyene nko Abraham yavuze ama mindset tukicara jengene ndabibona tukagira program ya mentorship ukazura connectinga abantu bafise expertise n'abantu bakeneye ubumenyi nyene murumva nimba nka jewe maze imyaka 5 irarenze nkora muri higher education kandi maze gukora mu department menshi bwamenye itangura nakoze muri America Vita enrollment so haje nimba ari mu student loans ama fasa ama application back end ngene baraba ama application abanyeshure expertise ndayifise nayikoze imyaka 3 n'amantu amafaza abanyeshure buboho ngeze muri bya business analytics still muri higher education which means nimba hari umuntu akeneye information bintu byo kugenda ku ishure ndiho ndashaka kwitanga umugani umuntu umwe ntashobora kubigira kuri community y'abantu bose so jewe novuga ibintu byojana na community center tukagira mu ama program tukagira mentorship nimba ukeneye kugira business tugira abantu baba expertise bashobora guhamagara nimba ukeneye umuntu agufasha mu by'amashure ukabufisa abantu ushobora guhamagara akagufata ku mugongo bakakwereka path urumva kandi no kugenda kubuzi muri Amerika twese benshi bo ngaha twavuze ko tumaze kuba muri Amerika imyaka myinshi kandi ko tumaze imyaka myinshi dukora twese turazi kugira uronka akazi muri Amerika keza biragoye utegezwa kuba ufise connection yes ko ufise amashure ni byiza muganje je ndashobora muri experience yanje biragoye gushira uko kuguru mu miryango yo hejuru kandi n'ubundi avuga ni ntamaze gucamwo kugira nshike ahantu ngeze especially haje ku kazi
birambabaza mvuze ko nta murundi yamfashe mu mugongo, nta murundi yamfashe mu mugongo. Ibyo bintu bikeneye guhinduka. Ntidushobora kuba dufise igwaruka rurimo ruragenda mu mashure, rukava mu mashure nko community imwe tubwira genda kw'ishure, genda w'ishure, ukavayo nturonke n'umuntu amaze imyaka 20-30 akora agufata mu mugongo akaguha connection, bakakubwira genda uku oya ntugire uku. Urumva ibyo birababaje. So jewe challenge ya community yacu, dukeneye kwitanga ku bantu bakeneye kugira ubumenyi ku bintu ubuzi. Not only that, tukagira program, official program, tuze turafashanya nuko tuzotera imbere n'ahandi bagenzi. Tuzoguma nyene tura ahantu nyene turi tuguma tuvuga ngo umuntu amashagura ngaho mwana tudafashanya. Murakoze.